urumva abantu babambaga ku musaraba babari bivume. Yesu ntiyapfa urupfu rusanzwe, apfa urupfu rw'ivume, abambanwa n'abambuzi, aravumwa, arangwa, aratukwa, arasuzugurwa, abona amabi yose ashoboka, kandi yari afise ububasha bwose 100% bwo kwica abo bantu bose bari baje kumuhiga. Kuko mwibuke n'igihe baza yavuze ati muronderande, timuronderande, akivuga gutyo gusa bose bagwa hasi, kugira ngo abereke yuko urupfu agira apfe atari urupfu rwategetswe n'umuntu, rwadesizwe n'umwana w'umuntu, ariko aje kurangura igikorwa yatumwe na se. Haleluya! Ngo bose bikubita hasi. Nyuma aravuga ati hoge tugende, hoge, arabihereza. Bakunzi bahora Kanani TV, n'umunezero kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere ko dutangura kuganira, reka dusenge. Mana data rugira byose uri mu ijuru, nje imbere yawe mwami Imana ngushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe butangaje. Uri Imana yadukunze urukundo ruhebuje, bitume duha umwana wawe w'ikinege ngo apfe ku bwacu. Uyo yemera guca bugufi, arabambwa, apfa urupfu rubi ku musaraba, abambanwa n'abambuzi kandi atacyaha yakoze, ariko amaze gutucungura yahawe izina risumba yandi yose. None mwami Imana ndasenga ngo natwe twige guca bugufi, kugira ngo nawe dushire hejuru. Data ndagushima kandi ndagukunda, ntuhemuka, uri umwizigirwa, izina ryawe ryubahwe na bose, mu izina rya Kristo Yesu nsenze nizeye kuvyumvise, amen, amen. Rero bantu b'Imana, ijambo Imana impaye kubaganiriza, ijambo rivuga ngo niba ushaka gushigwa hejuru. Ngira ngo ibyo abantu benshi turabikunda gushigwa hejuru. Nagira nkubwira ibanga ryo gushigwa hejuru no guca bugufi. Haleluya! Umuntu aca bugufi ashigwa hejuru, ariko umuntu yishira hejuru acishwa bugufi kandi nabi. Ariko umuntu aca bugufi n'ukuri agera kuri byinshi kandi agera kure. Dusome ijambo ry'Imana mu Filipi igice ni cya 2, dusome kuva ku murongo wa 5 dushikane ku murongo wa 11. Ngo uko Yesu yatubereye akarorero. Haleluya! Uko Yesu yatubereye akarorero tumwigane. Haravuga ngo mugire wa mutima muri mwebwe wari muri Kristo Yesu, uwo naho yarasanga mu ishusho y'Imana ntiyumvire yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyukumirako, ariko yisiga ubusa, yakira ishusho y'umushumba, acika usa n'abantu, kandi abonetse afise ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi, aragamburuka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo kumusaraba. Nico cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha rya zina rirengeye ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose azofukame mu izina rya Yesu, ay'ibyo mu ijuru, ay'ibyo ku isi, n'ay'iby'ikuzimu, kandi n'imi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro, amen. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo twigire kuri Kristo, dukore nk'uko yakoze, tugende nk'uko yagenda, kugira ngo natwe tugire iki? Dushigwe hejuru n'Imana. Haleluya! Kugira ngo dushigwe hejuru n'Imana, kandi uw'Imana ishize hejuru n'abantu bamushira hejuru, abantu b'Imana. Haleluya! Haleluya! Uw'Imana ishize hejuru, abantu babyemera cyangwa babyanka barinda kumushira hejuru nabo. Rero kugira tubishobore, hari umutima dusabwa kugira, hari inyifato dusabwa kugira. Haleluya! Ngo tugire wa mutima, twebwe ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Mbega umutima wari muri Kristo Yesu wari umeze gute? Icyambere na mbere
kiranga umutima wa Kristo. Kristo yari umuntu yubaha, yari umuntu yumvira itegeko se yamuhaye. Umva, yarigendera, nta no gutirigana, yagendera ku murongo uri tudwa, ntiyaraba uburyo cyangwa ububamfu, yagenda gutya imbere. Icyo Imana idashaka na Yesu ntacyo yakora. Icyo Imana ivuga ikigomba nicyo Yesu Kristo yakora. Ngiki ikintu cya mbere kishe abana b'Imana. Tugomba gukora ibyo twebwe dushaka, cyangwa tugakora ibyo abantu bagomba. Nakayavuze kandi nibiri amakosa ukabikurikira. Ugomba kunezereza abantu cyangwa ugomba kunezereza Imana. Muri 2026 vavanura no kunezereza abantu. Muri 2026 fata ingingo yo kurongorwa n'Imana. Fata ingingo yo gukora ibyo Imana ishaka, kuko hari ibyo abantu bagomba ariko Imana itagomba. Ibyo Imana itavuze ngire ntahe ntukabikore. Ntukabikore kuko n'ijambo ry'Imana riravuga ngo aravumwe uwizigiye umwana w'umuntu, ariko arahiriwe uwizigiye umwami w'abantu. Haleluya, haleluya. Uyu na Yesu hari ibintu byinshi yanse. Ngo naho yarasanganywe ishusho y'Imana, ntiyiyumvire yuko kuringanira n'Imana ari ikintu cyo kumira. Urumva, Yesu yari Imana ijana ku ijana. Yari Imana ijana ku ijana, ngo ariko ibyo arabitakaza, arabiheba. Aravuga ngo ndemera kwambara ishusho y'umubiri y'umuntu, yemera kuvukira mu nda y'umugore, yigira kana gato. Ngo n'abamarayika bari bafise curiosity, amatsiko yo kubona ngene Yesu ahinduka umuntu, yahinduka kana. Arabikora, aramanuka, aremera ahinduka umuntu. Ngo yari Imana ijana ku ijana, ariko arabiheba. Aravuga ati bisi ibyo byo kugumana umwana w'umuntu apfuye rubi, umwana w'umuntu yegarewe na Satani, ndemera ntakaze byose kugira ngarukana umuntu mu kibanza yatakaje. Haleluya, haleluya. Yesu aremera asiga ubumana. Ngo ariko ngo yisiga ubusa. Umva ko yisize ubusa, yigira umuntu umenga ntacyo maze, avukira mu muryango usuzuguritse, avukira ahantu habi. Yisiga ubusa. Ngo yakira ishusho y'umushumba, atikusa n'abantu, amubaji, umwana w'umubaji. Ishushanya n'abantu, arasonza nk'abantu, akora nk'ibyo abantu bakora, yivanga n'abantu, kagendera mu banyabyaha, ahinduka umuntu ijana ku ijana. Ngo kandi abonetse afite ishusho nk'iy'umuntu, yicisha bugufi. Urumva, araca bugufi. Yesu yari no kuvukira mu ibwami, bwaravuga ngo ndavukira muri Nyarucari, ndavukira ahantu hato hashoboka, ndabaho ubuzima buciriritse. Bavuga ko Yesu yari afise ikanzu imwe ngo n'isandari imwe, arakena ariko aravyemera, ari Imana ijana ku ijana. Haleluya. Ngo yicisha bugufi, aragamburuka no gushika ku rupfu, kandi urupfu rwo ku musaraba. Urumva, abantu babambaga ku musaraba babari bivume. Yesu ntiyapfa urupfu rusanzwe, apfa urupfu rw'ivume, abambanwa n'abambuzi. Aravumwa, arangwa, aratukwa, arasuzugurwa, abona amabi yose ashoboka, kandi yari afise ububasha bwose ijana ku ijana bwo kwica abo bantu bose bari baje kumuhiga. Kuko mwibuke n'igihe baza, yavuze ati muronderande, timuronderande.
akivuga gutyo gusa bose bagwa hasi kugira ngo abereke yuko urupfu agira apfe atari urupfu rwategetswe n'umuntu rwadesizwe n'umwana w'umuntu ariko aje kurangura igikorwa yatumwe na se. Haleluya. Ko bose bikubita hasi. Nyuma aravuga ati hoge tugende hoge, arabihereza simwe mumfashe, simwe mumfashe nuko ndi kugikorwa naje gukora mvuye mu ijuru. Aremera, arasuzugurika, baramuvuma bamushira ku rugori rw'amababa. Umva apfa urupfu rusuzuguritse. Urazi kwikorera umusaraba n'amahwa mu mutwe. Ibyo byose aravyemera ngo nico catumye Imana imaze kubona ibyo byose Yesu yemeye kumwera kuri ico gikombe. Umva icyaciye kibe ngo nico catumye Imana imushira hejuru cyane. Haleluya. Imana mu icubahiro cyane. Haleluya. Kubera yemeye kugira iki? Yemeye guca bugufi. Ikamuha ngo izina rirengera yandi mazina yose, ngo kugira ngo amavi yose azofukame mu izina rya Yesu, ayibyo mu ijuru, ayibyo ku isi, n'ayivy'ikuzimu. Yesu yahawe izina risumba yandi yose, ngo indi amavi yose, indimi zose zo mu isi ngo zize zifukame, zamamaze ko ari umwana, ari umukiza w'abantu, ari umukiza w'isi. Iryo zina yari hawa ahejeje gukora igikorwa cy'icubahiro yatumwe na se. Ibyo byose yabikoze kubwo kubaha se no kumvira se. Rero nawe uyu munsi ukaba ushaka gushigwa hejuru ca bugufi. Nta kintu nabonye kibaho kiryoshe kuko ubona umunyacubahiro uw'Imana yagiriye neza igashira hejuru, ariko aciye bugufi, yegera abantu, avugisha abantu n'urufasoni. Negera nkubwire ngo ibyo bishingira intahe izina ry'Imana. Kabona umuntu aciye bugufi, kirenge kiri hasi, kandi akoreshwa n'Imana ibidasanzwe, ariko akagendera agaca bugufi. Hari abandi niyo baronse ingabire runaka, Imana ibaha ingabire runaka, baba basaza ukabona n'abantu ntegerwa ntakomanga. Hariho n'abakubwira ngo ntibegera abantu ngo bakura kwa amavuta, ntayo bufise. Amavuta wotwagwa n'abantu ntayo bufise. Ariko uzi neza uwakorera, uzi neza uwo bari kumwe, nta na kimwe cyo mutera ubwoba. Ntawe umunyaga icyo yahawe n'Imana, ntawe, nta n'umwe. Yesu yegerwa n'abantu bose. Yesu yasangira n'abanyabyaha, bakamucira urubanza akavuga ati jewe icyanzanye sinazanywe no gukiza abakomeye, nazanywe no gutabara abarushe n'abaremerewe, abagowe, batotezwa, abamerewe nabi, abanyabyaha nibo banzanye. Ntiyinuba kandi ntiyatoranya no ku butoni. Haleluya. Ngo kandi indimi zose zize zature yuko Yesu Kristo ari uhoraho, ngo biheshe Imana Data wa twese icubahiro. Ni waba ushaka guha Imana icubahiro, Imana igashimwa, Imana ikavugwa, ca bugufi, ca bugufi, ca bugufi. Ca bugufi. Ni waba ushaka gushigwa hejuru, ca bugufi. Imana izogushira hejuru, abantu bazokubaha, izina ry'Imana rizokubahwa kubw'inyifato yawe. Kumva ku rugezo rwose uriko, ni waba ushaka kubandanya duga, ahubwo wowe bandanya umanuka mu nyifato yawe, bandanya umanuka, uce bugufi, uvugisha abantu bose neza, wubaha abantu bose, kuko we ntacurusha umwami Yesu. Imana ijana kwijana igasiga icubahiro ciwe, akivanga n'abatari kwivanga nabo. Byatumye izina ry'Imana rishigwa hejuru kubwiye. Rero nawe ukaba ushaka ko
ubu udasanzwe kandi n'izina ry'Imana rigashimwa cya bugufi harimo ibanga rikomeye. Mana yo mu ijuru yampezagirire. Mwami wanje Mana yanje, sindabigwa kugushimira urukundo rwawe n'ineza yawe, sindabigwa kugushimira ubwizigirwa bwawe. Mwami Yesu watuye akarorero keza, none harahiriwe ugera ikirenge mu cawe, kuko waciye bugufi wemera gupfa urupfu rubi ubambanwa n'abambuzi kugira ngo urokore ubugingo bw'abari mw'isi, kandi uhejeje wahawe izina risumba ayandi yose. None murengezi twese dushoboze kandi duhe kumvira no kumva ijambo ry'Imana ritubwiye. Urakoze, icubahiro cyose kibi cawe, mu izina ryawe ryera nsenze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugire umunsi mwiza.